Wewe wavukiye rimwe naso. Oya. Papa we niwe yatanguye. Ndago. Rero ico uranyumva ico utazi urakimubaza. Yo kwa Maria update n'ibintu by'amativi. Ndavyumva. Ikindi kibazo kindi. Oya nakugoye Braz. Oya ye Braz kandi ndabishima Braz. Unyene Oya ni terme last nameranje ndamwita dog. Umviriza Braz tuwandanye. Bavuza n'ingoma. Kenshi kuvuza ingoma uri umukenyezi narabisiguye ni nko kwimastirba. Navyo waruzi. Ingoma ivyo wabikuye. Ndahindutse minushi. Urumva duhinduye sije. Reka nangora byose ni kuyaga reka tuyaga. Wabikuye he? Urumva uko biri kose. Hajya ingoma mu kuyivuza ni y'abagabo gusa. Urumva umurisho ufite insiguro yabo. Niwo usigura igitsina kiri masculine. Hama rero ingoma nayo igasigura igitsina kiri feminine. None wowe nimba ugiye kuvuza ico gitsina kiri feminine uzoba uri kurivuza. Oh Jesus. Bakunze wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni rukundo Ange Minuje nkabandi kumwe n'ivyamamare bitandukanye mu buzi butandukanye kucivuga yese. Hari umwigeme mu journaliste aza kwivuga izina hariho icyamamare Bifes ngasinzi nawe ko bacubabwira akazina kose umuvyeyi yakwise kandi ugira kunabaramutsa kubera ari we wanyamvise ni unyipresent je ni present ari wamamagaye narivuze ni Bifes bisubiremo rero uvuge na ryari ndi nyene batazi uri kuravuga Bifes on the floor ayo zina abavyeyi banyise suri France Boniface haraburi rindirimo iryo rindi najye nibuka twagira uko ishaka Boniface ariko nshitsi Bujumbura na cyensi rimuka cyane twa Bifes on the floor ni insolite voilà mademoiselle Deborah Mugisha usanzwe uri ihuriro TV. Bakunze wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni rukundo Ange Minuje nkabandi kumwe n'ivyamamare bitandukanye mu buzi butandukanye kucivuga yese. Hari umwigeme mu journaliste aza kwivuga izina hariho icyamamare Bifes ngasinzi nawe ko bacubabwira akazina kose umuvyeyi yakwise kandi ugira kunabaramutsa kubera ari we wanyamvise ni unyipresent je ni present ari wamamagaye narivuze ni Bifes bisubiremo rero uvuge na ryari ndi nyene batazi uri kuravuga Bifes on the floor ayo zina abavyeyi banyise suri France Boniface haraburi rindirimo iryo rindi najye nibuka twagira uko ishaka Boniface ariko nshitsi Bujumbura na cyensi rimuka cyane twa Bifes on the floor ni insolite voilà mademoiselle Deborah Mugisha usanzwe uri ihuriro TV. Mu journaliste bon si kuvuga ni wari ihuriro TV ni mu journaliste kuri ihuriro TV no musi Deborah no musi twari twifuje gukoranya umu journaliste n'umuririmbyi ikintu twashatse kuyaga ko sikindi kweri ko umuririmbyi arondera ama media kora ko afise ikintu gishasha ushobora kumurondera akakwima interview kora ko akakubwira ngo nta kintu gishasha afise ikindi naco kuba journaliste kubera iki aba journaliste kwanza babashobora no kurondera abaririmbyi bakama barondera babandi bafise izina bafise aho bari babandi bo musi nabo babarondera bakabima interview tufate ivyo reka dore kwa Bifes kubera iki murondera ama media ko mufise ikibazo donc ikintu gishasha none mwe ntabo mu burondera turabarondera none nimba murondera urumva muraronderana ndashaka umbwire kubera ko udashobora kuvuga nomsin ikige nta ndirimbo shasha mfise na ariko umuntu ko asavye interview reka ndamuhe naho naherutse gusohora indirimbo shasha bo biravana iyo umuntu adafise igikorwa gishasha adafise concert cyangwa indirimbo we wamutumiye niyo umubwira ati nshaka tuyage kuri ibi akaza yateguye servaziti nzi kunje kuvuga kuri ibi hama urumva deja ni uba wamutumiye muri uwo mwanya kuko deja wewe iyo agukeneye arakurondera ni hahandi aba yasohoye indirimbo muri uwo mwanya nawe ufise iyo sije ni umurondera hari urondera akakubwira ati nta gishasha mfise n'ukuri ntaco noza kuvuga bo urondeye akareka kuvuga ivyo ni kubera ko nawe utaramupresent iyo sije ari n'uyibwira akavuga oya ivyo wapi je nimpa ko umuziki wanje gusa hama nawe uwo muziki wasohotse ukamwima ikiganiro cavuga gute urumva murakenera niye uwo muntu rero nivyashika ukamurondera nawe ntumuronke birashoboka umuntu akafatirwa mugabo akubwije ukuri ko ari kubera atasohoye indirimbo uwo nawe uzomwikawusha
nzo mwikawushe nawe ni nzo mwikawushe ni yagukenera kubera ko murakenera ni nta media atamuririmbye kandi nta muririmbye atamedia donc bisigura yuko basi wowe biravye ni support muri ko muratanga ibi byose ni terambere ibi bacanje bamishi na bamatata baravyifuza TV online barazifuza ariko bapfuye batazibonye none ubu ni sabaririmbyi benshi tuzi bahitinga ku marezo sosio batigera baca kwiradi yego televiziyo zo kuri Star Times zitigera umubona muganga aho ugasanga ngo naka n'umustar haciye hose barakoma induru ivyo byose byavuye ni terambere muri ico gihe murabifise mu ruhara umuntu adaha agaciro rero iyo televiziyo ya Murondeye urazi yuko indirimbo ntiririmba kugira ngo wiyumvirize uririmba kugira bakumvirize mu gihe rero urimba kugira bakumvirize nuko namwebwe mu bishiramo uruhara kugira n'abantu bamwumve urumva rero utabikoze gutyo usanga ni indirimbo ziherera muri telefone ubiravye je ndabiravye mbona mengo ni kumego kuwewe atahura yuko akurondera igihe ashaka ko business yiwe itera imbere akeneye ama views canke abantu bamubagende bakore subscribe kuri channel yiwe wewe nubona yuko deje umaze kubicamamare tubiravye no mu bindi bihugu baragutumira uze kuyaga ibindi nyibura umukobwa baragutumira ngo uze kuyaga ivyerekeye ibintu by'abakobwa bafatwa ku nguvu ukayaga navyo kuko uri umukobwa kandi uzwi uretse n'icyo nanje ndamaze kwibona naje baramaze kuntumira mu conference yo muri UNICEF muri tuvuga ku gateka k'abana urumva ico gihe umuntu afise visage irikoni umuntu umuntu azwi ahantu hose aca public figure biba bikenewe yuko n'ivyo avuga byose abikontrola hama kandi akamenya yuko message atanze muri public bayakira gute hama igikurikira akamenya yuko public muri insolite nabiririmbye yuko iyo umuntu agukunda iyo umuntu agukunda arakunda ibintu byawe byose ingene wambara agakunda ingene utambuka akabyigana agakunda ingene utwenga akabikurikiza uravyumva umubwiye rero tiburya rero tuje mwibarabara tugire manifestation acha gukurikira kubera aragukunda bya vrai umubwiye ati tugende gufasha abana mu irerero hariya acaza kubera ko arumva nyene nakurikiye umuntu nkunda muvuze ati tugende turondera impuzu dushira abantu bo mu mpimba acaza aravuga ati yo ndikwe n'umustar nkunda rero muri ico gihe rero nimba uziko ufise iyo power ufise iyo puissance yo guhamagarira umuntu ikintu akagikora uri muhira uryamye ukavuga ati ejo tuzohurira hana ukabona baraje ari abantu barenga ibihumbi binga umenye ko uri umuntu adakwiriye kwiyandarika umenye ko uri umuntu adakwiriye kuvuga ivyo ari byo byose kuko hariho ibintu werekana kuri televiziyo abanyagihugu baraciye ubwenge ntitunganye ubwenge ntitwiganye hariho bamwe baturezona kujyana bivuze muri insolite akaraba ati mbe nk'aka gasani capacité yako heho mbe kagarukiye mu kanga ko kitwara nk'umukonvoye urumva kwi comporter mu mengo si umuntu akurikirana n'abantu twe dukurikirana n'abadokter dukurikirana n'abanyeshuri abasoda abapolisi abantu bose natugiye hajya mwibarabara bo bibona ingene umuntu umuziki wawe uririmba ntiyumviriza umuntu umwe kwera umuziki ni anti stress rero muri ico gihe nibaza yuko dukwiriye kuba tumenya yuko society irakeneye iki sigarana mu byo twavuze umuntu niyo kwamaboneka iminsi yose yasohoye indirimbo kubera ko hariho byinshi twovuga no kuri business tukigisha abantu ingene bakwiriye kubaho tukigisha basi n'ingene bakwiriye kubana urumva tukigisha ingene bakwiriye gufashanya muri bike bafise urumva sinibaza ko umuririmbyi akenewe gusa yasohoye indirimbo deka tukende gaha kwa manje maze kuba journalist urakoze cyane kandi turashe ni mushimire turaheze turashimira turakubwira niyo turi kutugira umutima ikindi ikibazo kuvyerekeye abajournaliste baridoga benshi naje ngo ndashobora kuba ndimwe sinshobora kuba ndimwe hariho amuririmbyi nshobora kurondera akambwira ngo mugankaza ndamubona ahandi arakoze ahandi kuri wewe nawe bimaze kugushikira ubonye uwo muririmbyi ashobora kuba atoranya ama media kandi media zose ari zimwe ni kuvuga wirabi yisi umwarabi iyindi wowe ubivyakira gute en fait birababaje ko je hari unuwonzi mu basaho ntashimye kuvuga akubwira jewe ntakoranye n'ujya muntu nta wundi muntu twokorana birababaje kuko umenga barikora aratwinuba like umenga ntacyo tumaze nivyo bindi bifesi yavuze turakeneraniye twese nta muririmbyi atameze kandi nta meze atamuririmbyi barakwiye kumenya ko turi umwe
jewe ikintu ca mbere nca mfata decision sinzi kungene meze sinzi kungene iyo bishiki ca ndeka nkaca ndamukura no mu mutwe ndakurondera rimwe kabiri gatatu ho ukacuhishuka ambwira nti jewe ntakuranye n'ubya muntu sishobora gukora n'undi muntu ca ndakwihoza bigushikiye naho ukimu wundi nawe ari musi ukabona ati no uyu dukoranye biragushikiye ntibirigera binshikira kuko jewe mparanira agateka bon kazina muririmbyi wese kazina muziki sindaba sindaba nguyu aramaze kubaka izina sindaba nguyu ntarubaka kuko Bface kugira ngo tumubone ari Bface on the floor twicaranye ngaha yabanje guca hajya hasi urumva hari ahantu kanaka yaciye akatengenezwa like kugira ngo abe Bface nabajya abandi tutabakoze ntabandi bazobakora nitwe bwe tuzoba promoting tubarekere hamwe bizuce bigenda gute Bface ariko arakura ejo azosaza aveho azosubira kwima interview karakura ejo azogenda ego nawe wundi yanyima interview ariko arakura ejo azogenda bajya abantu bakiri ko baraza tutabafashe mu mugongo ejo tuzobura bo dukoresha umuziki uzofakara uretse ko atamuziki uzofaka bon uri kurafakara mugabo turakwiye kufata bajya batara ndasubiye mu harama ama TV menshi adakoresha abantu ngo kubera ko ngo ntazi office ko ku mpamvu imwe yo kumva bataronka ama views barakwiye kubyikuramo bakumva ko twebwe tutabahinyanyuye cyangwa tutabahinguye batazoshobora kuba nk'aba Jean Pierre Kidumu cyangwa batazoba nk'aba Bface donc batarose sote yacu bivuze ko iki kwandisha kintu cy'abaririmbyi muba muri ku level iri high ugasanga mwimana ama interview nakubwiye kuyimana hariho ibituma bibiri hariho igituma ashobora kuba ari busy kuko ntiyo kwamari update kuri ivyo hari igihe aba afite n'ubundi buzima bumugoye ica kabiri urumva hariho n'ubireka kubera ko atafisi caza kuvuga ngo peut-être ngo motif ngo ntiyasohoye uko rero n'abaririmbyi hariho n'abataronka ivyo bavuga bataronka ivyo bigisha bataronka ivyo bavuga gute yego gute hari abaririmbyi bari timide adafise ingabirano yo kuvuga umubajije yishura kunyishu gusa nyene ukamenga arahejeje et pourtant umuntu akubajije wategeza ku justifier cyo wavuze sivyo muri ico gihe aba yumva ko ataca afise yoza kwigisha hariho n'abandi babireka kuberanye no kuga avuga ati je navyo nshaka la majorité y'abahari Bface babireka kubera kugara bo abo rero nawe muzokeneranira nabivuze nawe niyagukenera uramwinyura ahubwo tureke nabo wavuze hari nani kazi hari utabura umwanya akakubwira ati jewe no ntibikunda ugaca umusanga handi nivyo yasomene nyene nanje ivyo rero nivyo navuze ucumubwira uti nta ngorane nta kibazo nzokorana n'ushaka mugabo inzigo no kantanzi gutwoshira none itegereza kuba nko kubera murakeneranye none wamusanze ahandi none yesi niyo ibari radio ntibari TV mu gihe rero utamusanze mu isengero urumva aba yivuguruje yavuze indimi zibiri je nibaza yuko je ndakwankenda kubwira ati sinza c'est tout none uramfata oya none n'amanyama nuko bimwe byo gucariya nari siguya ndabwira je nta mwanya mfise kandi ndakwemereye mvuga ati nta ngorane ndi free ivyo biratahuritse ko umuntu niyo kwa Maria update n'ibintu by'amativi ndavyumva ikindi kibazo kindi nakugoye blaze oya blaze kandi ndabishima blaze unyene oya ni terme last nameranje ndamwita dog umviriza blaze tuwandanye ari ikindi kintu usanga bamwe baravuga yuko gukora ku ma TV online ama interview menshi urumuririmbyi bimwe bamwe bavuga ngo bigushira hasi canke ngo abantu barakumenyera bakaguhaga canke abandi bakabona bakumenyera kubera ko ahubwo bakumenyera kubera ko peut-être udafise ivyo wigisha mugabo ufise ivyo bazaniye ntibaguhaga none uje gusubiramwe ivyo wavuze hariyo bamwe babona yuko agumya akora kenshi umwanya wose nawe bivuga kwiki none yo ko wumva uri mu bidoga ko hari abaririmbyi batabitaba kuri mwe reka kumbunira urugohera kungiza urumva urimo kubera nawe uri umujournaliste hari habo warondeye bakakwankira kandi abo bakwankira urumva nico gituma rero muri ico gihe nubundi nanje ntogenda ndabihoze bimenye yuko uko biri kose ifise imihari ntuzobe namihari ifise kubera niho nujya mu mihari none nyumviriza
niho nujya muntu yakugiriye na bambe yakugoye mu kuguha ico ejo azikosora azovuga ati burya rero je sinaye bwumva ivyiyumviro sinaye bwumva amayide nari hanuje jenyene ariko iyo yumvirije impanuro hariya biyamukorako icyo tuma naziya ndirimbo je ndirimba ndiko ndakeburana hariya sikuvuga ngo ndafise droit yo guhindura umuntu ariko ari wenyene arabimedita akavuga ati burya rero ibi bintu yavuze indirimbo naririmba ibi bintu yavuze rega nivyo nubwo atari buvyemere publiquement araza kwiyagiriza azobihindura slow by slow hajye muravya abaririmbyi iyo muvuze murahanura ko muraririmba kenshi murahanura ko muravuga ibiri byo ibihari iyo mumenya gute ko message yagiye gukora ko ku bantu ama reaction uko babonye before utarabiririmba urababona après warabiririmbye urabona ubu rero ntuzosubira kubona my new house kuri status ntuzosubira kuyibona Jembo na vyaragabanutse ndamushigikiye nivyo vyaragabanutse ndaguheba se example igihe ndirimba ingoma ziwacu kenshi naravuzemwe yuko kizira kuvuza ingoma uri umugore après hajya harabonetse amategeko yuko atandi umukobwa n'umwe azosubira kuvuza ingoma ubu ntibikizosubira hari ku ndirimbo ya Bifese bon byabaye après erega hari igihe no narabibukije hari igihe no narabibukije bitari muri bo barabifata ibisanzwe mu gico gihe bakavuga aterega bwa bundi ibi bintu nibiba nyene turi hano gukebura ni y'umu artiste rigera kuri cyane bijya bintu Bifese bijya bintu byo kumwige matavuza ingoma kaduhindure wowe wabimenye gute kandi wowe bintu wabimenye gute bijya bintu baca umugani ngo n'udafise inkarabona aho zitaha Urumva simpaka twese nishure ntavyo twari twize wowe wabikuye bijya bintu none ndakubaza wowe wavukiye rimwe naso oya papa wawe niwe yatanguye ndago ico uranyumva ico utazi urakimubaza utakibajije papa wawe urakibaza ubundi yavutse imbere ya papa wawe sasa rero je nabajije abavutse imbere y'abavyeyi banje canke abasanzwe babizi bavuza n'ingoma kenshi kuvuza ingoma muri umukenyezi narabisiguye ni nko kwimastirba navyo waruzi ingoma ivyo wabikuye ndahindutse minushi urumva duhinduye sije reka nangora byose ndi kuyaga reka tuyaga wabikuye he urumva uko biri kose hajya ingoma mu kuyivuza ni y'abagabo gusa urumva umurisho ufite insiguro yawo niwo usigura igitsina kiri masculine hama rero ingoma nayo igasigura igitsina kiri feminine none wowe nimba ugiye kuvuza ico gitsina kiri feminine uzo uri kurivuza Jesus ndumiwe gusa reka ikintu cyaciye kintangaza twagiye kubimenya ariko iryo tegeko risohotse ava ntavyo twari tuzi mugabo Bifese yasanzwe abizi ni kuvuga Bifese ibintu bisanzwe kandi urumva deja naravuzemo n'igituma izo ngoma zarakozwe kujya kuntu bakoze ingoma mu gucelebra bamutoye nani yataka imeze gisaba uravyumva kwera ko nta radio zari zihari nta yama micro yarahari urumva ivyo byose bararavye ikintu bovuza borondera kugira ngo abagore baca barahitamwe kugira gukora ingoma Pasa kwica nayivuze ngo bovuza ingoma washatse kumva ivyo bashaka kuri ibyo bintu twisubira mu bintu byo kuririmba nk'ijya ndirimbo hari ibintu byinshi insolite dusanze twagiye no mu muziki mugani ku kamaro k'umuririmbyi twumviriza akamaro y'ibyo bafise n'akamaro abajournaliste bafise tureke kuza turagirana amabifu hagati yawe ariko nta n'umwe afitiye bifu jewe Bifese ijya ndirimbo ntutwenga nta n'umwe afitiye bifu se nta bifu ni amaboko aradukije nta bifu niwe mfise ndashaka tubwire ijya ndirimbo insolite ikintu washatse nyamukuru muri rya message watanze message nyinshi aho washaka wabona hababaye cyane ni he waravuze abakobwa waravuze niyo wabonye hababaye cyane nta hamwe hababaye bose baranayipostinze zabona navuze bayo bare bose ahababaye commence nawe ahantu wabona ati ikijevra tuko waravuze abigeme yo bamenyekanye waravuze abaririmbyi bihindura amazina nawe urimwo urivuga waravuze babandi bavuga my new house abakora collabo haditse amacinya nihe ubona hari hagwaye cyane hajya ahantu hagwaye cyane hose hari hagwaye kuko deja nta na kimwe ntafatiye umwanya byose navyumviriye ko guhera kuba bigeme bose ububaye hit umubwirwa nuko yavyaye guhera kukuntu
kandi wowe uraharira bijya sivyo eh nivyo bindi bavuga ico Imana yakwandikiye kigenda konyene ivyo abaririmbyi b'abakobwa gusa yaciye ivyandikira abaririmbyi b'abakobwa gusa ni byinshi dufise ngaha kandi atako bimeze mbwira example la namba niko bizi bon niko ndavyibaza niko bizi vya vrai umwana wa mbere bubaza ko afite imyaka ingana nawe nyari umukobwa kuze nico gituma mvuze ati ntiyari bwaje mu muziki cyane cyari cyagihe yatamba yararirimba naco ndabizi ko ari voilà ivyo je sinibaze ko ariko bimeze ujye mwana mukuru yarati none yavuye mwo wenyene ucumva byose ari bon oya none byabaye umwe bica biba byose none oya ariko nawe niwe yamuvyaririmba atamba sinibaza umenga yaratamba sindavyibuka kera ariko umenga yaratamba ntiyari bwaje mu muziki neza reka ndakwereke basi kugira tuvyoroshe jewe intego yanje ntiyari yo kuvuga ngo ndabavuge ko bavyara kubera baje kuririmba nivyerekana ko ari hit imviriza message natanze yariyo abavyeyi benshi ntibakunda umuziki wapi uravyemera ni kuvuga naho abafise umukobwa aririmba neza afise utala aje mu muzika aca mubwira ngo ivyo bintu n'ivy'abamaraya sivyo nguraranira ivyo bintu n'ivy'abavayo ntubigende muri gihe ntugaruke muhiri wanje rero message ndiko ndatanga navuze abo bakurira abandi kuko bavuga ngo ibwa nkuru niyo yigije izindi kunyamwibarabara sivyo umuntu yari mukuru iyo akoze ikosa muto yiwe amubona ntazobona ko ari kosa aca risubiramo kujya nyene uranyumva rero nimba ariko ndabivuga kujya ariko ndavuga rero message ntanze kuri abo bantu bimaze gushikira nibiyaranje bereke babavyeyi bapinga ujya muziki babereke ingene baba prove ko arakazi atari bwabo mara yabiyumviye sivyo kuvyarira muhiri wanyu urazi yuko muri culture yacu bitemewe sivyo umaze kwibona kuri umwe babiri batatu bane batanu ubona yuko hose urumva nico kimwe umuziki kuvyara sikosa kandi deja urumva dukeneye abantu barondoka n'Imana ikunda abantu nkawe nyene sivyo ariko turavye rero muri ya image yabari abavyeyi nico tumana ejo ukeneye umukobwa aja muri video yawe umubure kandi uwo mukobwa bikunda kubera ko nyina wiwe avyanga azovuga ati ibi bintu bigiyemwo ntuzungarukire muhira amaze kumva ko arakazi azovuga ati yo mwana agenda canke babanka kubera babona ko atamara ingobi barabibona inyifato y'abartiste inyifato y'abaririmbyi s'abakobwa gusa n'abahungu barimo umaze kubona umusani agwanira mu kabare umaze kubona umusani usanga ariko yikomporta nk'umuntu akibagira yuko abantu bose bamurabisha amaso ugasanga nyene ariko aratukana n'umufana urumva muri ico gihe urumva neza ko wa muvyeyi azoguhagasha baratukana n'abafana siniba barabaho bagwana mbere no kugwana n'abafana babo byumenya kora n'urumva paparazi waravuze ko kuri kote y'abakozi b'Imana cyangwa abaririmba gospel ngo bataramukanya ngo abo muhuye nawe kumva ngo bamuta inzoga bon bifise bigiye navyo bikwiye kuko jewe ndabarimo ndakijijwe harabitse ntabo nkunze kubona nakunze kubona urakijijwe mugabo ego ndakijijwe ariko ndabifise amatwa nsumira arakijijwe buri wese ndarakijijwe uno kijijwe ava ngaha akijijwe minushe ngo ntakijijwe nokizwa kubera bifise na Deborah ayibazi kuko gukizwa kubera bijya navuze nyene iyo ukijijwe kubera uwundi muntu canke ukarongora kubera uwundi muntu yarongoye urugo rwawe ntirurama kubera uri yaravize ingene yabiteguye mugabo uri ko wihuta ngo naka twavukiye rimwe twarakuranye yarongoye yananze kurongora ugaca umukurikira uza gusanga wowe nta plan imwe wari ufise cyambere no kuri konti hari zero nta na business nimwe ukora ugaca uja kurongora umugore wawe cyambere azoshika mu rugo buri cage azorya wewe canka aje kurya abandi ucitangura rero mushwane uriya nawe yabikoze kubera ko yabiplanifye ko yamwese nimuteza kumandinga cyo kimwe rero ni nkuko ukijijwe kubera naka nta muhamagara ubufise kubera ko iyo wahamagawe n'Imana nta numusezera no ega ni kubera naka ndaheza kuvuga blaze uranyumva kandi urakara blaze kandi ukijijwe bubera mu bibuke kukijijwe mu mico y'ikirundi ahubwo kukijijwe ego ibuka apana kukizwe byo kukizwa mu bireki tubitware hari dukunda ibintu biri direct dimanche gusa voilà kenshi iyo umuntu ari muri culture yacu mu mico y'ikirundi umuntu ariko aravuga baramwumviriza ugaca uvuga nanje nahejeje nico gituma rero nsanga navuze gutyo ariko ntanzi ibiri oya baramaze kumbona tuba turi muri black ikiganiro cyitwa
kuganira havuyemo irivuga kuganira yeah man uravyumva sasa rero ntuzokizwe kubera naka kubera ejo niyavayo nawe uzoca ubiheba rero byari birisanse yuko wowe ugenda kubera ko ni Imana yaguhakoze ko wowe uravuze ndafise igituma ngiye gukizwa ndahindura ivyiyumviro kwanza gukizwa ku bwanje ntibibaho mu guhindura ivyiyumviro gusa kuko ivyo wari urimwo wabona ko atari vyiza urumva urafise ibindi ugiyemo nuko ivyo byo gukizwa byo ndazi ni maske kuri benshi umuntu azokwesha ngo arakizwa ariko nabo ni maske maske gute bife reka hari izindi insolite ngaha kina zirenze ni maske bamusabe na service ngaho oya nke no kuyikora hamangura kijijwe umuntu akijijwe n'umuntu usanga Imana service nta service ngizahe gabi aragikora shose nk'icaye tubwire nka service usaba bakazi kwima ngo barakijije bwira wangu none nka service imwe bokwima umva minyisho vyekarakre no ofete biface uvuze ngo gukizwa ngo ni maske none ivyo uvuze ngo nuguhindura ivyiyumviro bavyitiki siko gukizwa nyene ivyo nibiki mbega ivyo byo kuvuga ngo gukizwa nakubwiye ko umuntu akizwa uko gukizwa bavuga ngo umuntu arakijije kuri benshi tubona ari maske Jero sinzi nkeka ari jewe ndabiha insiguro yiwanje jenyene ariko je nzi neza yuko umuntu bavuga ko akijijwe si ugukizwa ko mutera nuguhindura ivyiyumviro gusa nimba wahora ugwana ukavuga ati yo je ndigaye ibintu nahora nkora vraiment ifa ko mpinduka walaye so je sinumva ko ari ugukizwa kubera ko abantu bitwa ko bakijijwe benshi bakora ibisanga vyinshi umuntu rero yahindutse ari n'umuntu ataje no muri eglise atarabatizwa ariko tuzi ku manyanga yakora kera ariko usanga ari umwana mwiza akavuga ati Jeff narahindutse ibintu ata eglise yagiyemo nico gituma rero je ndavyita guhindura ivyiyumviro wowe ufise ingeno vyita kandi ufise droit nanje ufise droit yanje ntitubipfe reka twisire mu by'umuziki gukizwa none biface ni gute abaririmbyi n'abamenyesha makuru reka ndabita abamenyesha makuru boza ni gute abaririmbyi n'abamenyesha makuru boza barakorana mu mahoro gukorana abamenyesha makuru n'abaririmbyi mu mahoro nuko dutahurana ko dukeneraniye jewe ninamenya ko ndagukeneye nawe ukamenya ko unkeneye ukamenya yuko TV yawe izoce yugara abaririmbyi bose niba kwikwepa cyangwa umuririmbyi akabona nta numwe amwakiriye agasanga umuziki we ntahugera azowumviriza na famille yiwe gusa aho tuzokubahana tumenye yuko umwe wese nakazi kiwe ahubwo twari dukwiye gushima izi TV zari zikenewe before n'abandi bose barazifuza nabivuze iri niterambere je ndafise example y'abaririmbyi benshi ngaha abakomedie benshi ngaha tuzi atanamwe baca atari ku ma TV cyangwa ku YouTube na ku ma Facebook urumva rezo sociaux ni ikintu cyo kuba ku bwanje ndabona yuko ari ikintu gikomeye urakoze cyane nawe mademoiselle ngikubona twokora boni vya bindi nyene biface asa nko wabivuze nukubahana tukamenya ko dukeneraniye hanini kuko baby face ndakubaze umuririmbyi arashobora gutera imbere muri no monde tugezemo umuririmbyi ashobora gutera imbere atifadikanje na TV online canke réseaux sociaux umva mu majambo make abakeneye mwese akeneye umufana akeneye umujournaliste wo kuri TV online akeneye n'abagenzi akeneye kandi n'amaradio n'ama TV ajya sanzwe uravyumva kubera ko vyose nakubwiye yuko nimagiriranije indirimbo yawe irashobora kuba hari umuntu atayimenye kubera ko atayiravye kuri RTNB kubera ko niyaraba gusa muri ico gihe iciye kuri RTNB uravyumva direct ibikurikira wa muntu atahora yiraba acayibona umuntu araba TV yindi adahora araba Magic TV ubu munsi naca kuri Magic TV ari n'igihe batamenya ko twasohoye n'indirimbo kuri chaîne zacu ugasanga ntibamenya yuko twasohoye n'indirimbo mugagace yumva icyanzanye ngaha nuko naje kuvuga ivy'indirimbo nasohoye mvaho navuze titre mvaho navuze n'ivyo navugiye mu binashobotse na capella muri ico gihe uwo muntu ashaje kuri ya chaîne yawe direct urumva uri kuramuhamagarira kuza gukurikirana ibintu vyawe so sinibaza yuko vraiment hari umuntu akwiriye kuneglige ico kintu nuwo vyoshika akakwima interview akakumvisha igituma yikwimye ntugende ufise iyo mihari kuko avuze ngo jewe ntavyo mfise nza kuvuga aba yibesheye gose kuko ntiyo buri ivyo avuga kuko public zimukurikirana zirakeneye vyinshi bamwigirako nico nariko ndavuga
nivyo vy'ivyo nyene turakenera twese umuririmbyi arakeneye umumenyesha makuru n'umumenyesha makuru arakeneye umuririmbyi kandi ikintu ca nyamukuru je numva umenga co haba ko respecta umuririmbyi aka respecta umu journaliste n'umujournaliste aka respecta hari gihe harimo umwe ashobora gutuma batamwubaha icura gitahora so tumujournaliste agatuma akaba akora ibintu bituma umuririmbyi atamwubaha ugasanga hari imigenderanire hagati yayo ivyo urabizi ko bihora kuko kwanza ikintu ca mbere no kosora ku ma TV online je ndabikoze ko ndakwije umwaka bon simfisi uburambe nta burambe bunini ndabifisemwo gusa ndamaze kuraba kwanaliza utuntu tumwe ariko ngine ama TV online wiyadukiza ukabaza nk'umuririmbyi ikintu bon ntumubajije vya music ntumubajije na vie privée yiwe ntumubajije kuko hari abantu benshi baba bakeneye kumenya vie privée y'umuririmbyi ariko cumutwamwe vya bindi vy'ibishego vya bindi vy'ibitandero mino ninde wo muririmbyi yiyubashe okay azokwemera kuzotonda ukuko zaraje muri Magic TV ukundi ko zaremeye kandi araje umubaze vya bindi nyene kuko vya bishego nyene vraiment nukuri tugerageze duhindure kuko twebwe tutihesheje agaciro ngaba ntibazotwuba ibishego birababo bazabibabajije jewe nibaze ko umuntu afise droit yo kwishura canke ntiyishura je bishego numva binjenye ndakubwira ntavyo ndabivugako none uramfata urankubita ariko ndakubwira nti ntavyo mvuga ariko wowe gusa nyene urumva ni wowe urafise droit yo kumbaza ivyo ushaka nanje ndafise droit yo kwishura ivyo nshaka kubera ivyo bishego ndashaka kumva nyene ntafise ico no bivuga ko nkavuga nti jewe ivyo tuvyihoze c'est tout ikibazo cyose wombaza numva ntagishoboye ndakubwira nti ntaco numva ko no kwishura ariko kandi hari igihe ndashaka kukubaza nk'ubu uraje muri Magic TV kuri no kwezi donc mars arakubajije vya bishego nyene ntumwishuye avril uraje kandi arakubajije vya bishego none niyo turetse nico eske utamwishuye yo garukana ivyo bibazo gute none bari kijuru uri sûr anje ntavyo rigera ubona rimwe birashika bishitse naho urumva ugenda umucishije mu ijisho kubera natwe imitwe yacu twikoreye ntabwo ari pasiteri turamedita tukumviriza tu umuntu vraiment yambajije vyo canke yambajije bitari vyo ejo urashaka kuja kure yiwe kwera uvuga ati nta kishasha nzanye ngarukanye vya bindi sivyo nico gituma rero nkubwira nti je ndakumvirije no munsi ngejo nkasubira hirya ejo ndabona yuko vraiment atakintu gishasha nzanye ngarutse kwishura vya bindi none twa turi mu biki ce ndabireka tatitore kwiyubahiriza kugira ngo nabo batwubahe urumva n'ikindi naco kandi ubuhuye abajournaliste nyene benshi baravyadukana barabivamiya nka business umuntu kurondera titre ou star mugabo umuntu afise akaranga mutima afise ico bita nyene abikunda yumva araje ushinga nuko umuziki wogera kure canke nyene entertainment muri rusange uwo muntu urumva nyene ko nibibaza kubaza biba biri muri we vya vrai ubundi muntu nawe ashaka izina ni cyakigiye akubaza ibibazo bitagire epfo na ruguru mugabo hariho umuntu avuga ati je ndifuza kumubona Bface ageze muri Nigeria kabisa ndamwifuza yakoranye n'umunyamerika kanaka ivyo byose urumva ni exemple tu urumva bisaba rero bisaba yuko umuntu abikora bikunda ntabikore kugira ngo agure isura ego man reka ndanabashimire cyane mwakoze cyane Bface wakoze cyane yo nakoze nyene muravyumva ko nabo nyene ahige batwishura nabi wakoze nyene korego njye nakoze nyene korego kandi reka nakutera black je nago izi nyishu ntanga ziranteranye kubera ikiganiro cyose umuntu agikurikiranye arabona yuko atangorane dufitaniye n'umuntu turiko turabazanye tuba turi muri black mugabo umuntu yaciye akataka akantu gatoya aca akaba yaravye ko yataravye ikiganiro cyose avuga ati umuhungu ntabara uyu muhungu vraiment wapi arusha umutima mubi yishurana n'abanyama ishura ariko sikomeze tuba turi muri blague umuntu bonye yagiye kukiraba cyose acavuga ati namubesheye je sikomeze gusa nyene kandi ikiganiro citwa nyene ikiganiro kwera tuko turayaga nyene hakajamo none tuyage dufunza amasura no amagaye ngo tuyage kugira nyene dutere n'inkuru tu blague ego reka kugera umuntu reka ndabihindura kugira umuntu merci kuza yego cyane akoze kuza nyene
kudashindira mu merci urakoze Deborah nawe kudumwa Tisha Ange bakunze wa Magic TV mwakoze cyane namwebwe turabakunda murabizi si bife si Deborah mubandanye mudukurikira na Minushe turakubwanyu merci beaucoup sinabwaheze ego murakoze rero namwe kuntumira nabo bakwishire ko bakora n'abari baradukurikirana tubashimire nyene kuri kudukomantere aza kugira ego kandi barabe kandi ntibadutuke ahubwo batwite babigire mu rufasoni kwera natwe ntawe tuba twatutse ego kukeburana ni vyiza twe ntidufise droit yo guhindura umuntu ariko turafise droit yo kumukebura turafise droit yo gukomanda kuko natwe dusohoye indirimbo baratubwira ngo indirimbo ifise amajwi mabi ibaze ngo ariko ngo beat gurafise ingene ndemere ngo iri hejuru y'amajwi ivyo bintu abona nanje nivyo mbona no kuri comportement y'umuntu ari wese bisigura rero yuko essentiel nuko tumenya gusa yuko ubikoranye inzigo gwara umutima ukabikora rero juste nyene kugira ngo wewe nyene ubikore nka game hama rero mu making n'ibihera kuko deja tumaking n'ibihera nta muntu numwe akwiriye kubaho akorera ubusa yego babandanye bakora commentaire merci beaucoup sawa yego